hari byakuvuzwe ko muri 2021 kandi iyo umuntu avuzwe hari ibintu avugwa bakavuga ati ibi bintu byarabaye hiki ikintu cyakuvuzwe ko byabaye ibintu byabaye cyangwa byabaye ntubimbaze okay ibintu byabaye cyangwa byakuvuzwe ko muri 2021 oya aho hose je ntavyo nzi shaka bari zo mbwira c'est ton choix ya ikintu uba wibaza cyabaye hiti cyakuvuzwe ko cyangwa cyabaye ndabwo nzajye uvuzwe uramenya ko wavuzwe wowe hajya tuvuge ibyabaye basi hajya uvuzwe uramenya ko wavuzwe tuvuge ibyabaye byabaye hiti amatosumira kimwe ngishobora kuba ari musanta ratarita batazira izina atari ryo ubucakora Mariage Hosy irakoze ariko kwibaruka umwana wa kabiri ndetse umwana wa kabiri akaba ari wo n'abantu bwo ikora abapapa babiri ku bana babiri nyene biriko biratera uruhagarara rudasanzwe ndetse uruhagarara ahubwo bakaba n'amakomantere si meza hari abamusapotinga bakavuga ati congratulations hariho n'abandi bavuga ati unaje ngo nzongo ndumva muri murima rusange yari abantu bakoresha mvugo bivanye na post kuri Star TV 257 bamwe bati ngo muri murima rusange ngo naje ngo nzuza kurondera wiwanje byo bivuga ko iki nk'umwigeme nkawe mbega wowe nivyagushikira nawe uzovyitwaramo gute ariko sindabikwifurije ndabaramukije abakunzi ba Star TV 257 uko biri kose ndazi ko mumeze neza n'abakunzi ba Isaac TV nibazi ko mumeze fresh muri gwa rukundo na munezero tuba dufise bavuga ati fasha warafashijwe kwera twese tubaye ngaho kwera twafashijwe n'umunezero ugeretse kandi kisogura namwe turi kumwe munezero ugeretse kandi turi kumwe n'umukorege wanje twabanye muri byinshi twakoranye byinshi bitandukanye ex-college twana n'amapasi n'uri umukorege nende ukora akazi kamwe twana n'amapasi ariko amapasi mu kazi amapasi gisigura twarahana ipasi mu kazi naraje gukora rero nkaca ndagupasi ati nawe cyo mukariya nugiye cameraman agacaza yidatomoye nyene hari ibintu baca bimbira ko ni pasi hari ibintu biba bigoye kumvikana okay ko biri kose reka ndabaramutse ndabifuriza umunsi mwiza abari mu gitondo ciza bari ku umugoroba mwiza reka tumwakire mu bwa bwa Star TV 257 the first time ni Santa la Tarita wamubonye kandi sinaga kuri kiganiro kuri Star TV is the first time biratisama ndabaramukije abakunzi ba Star TV mumeze gute mumeze neza nizere ko Star TV nibaze ko ari muhira ni muhira sinotinya kwiha amazi sinotinya ego karibure bakaribisha hariya kazi ari abantu usanga bafise imisoda unyukiyeri unyamata ko ndabaza abafani kugira badukaribisha narinzi kandi turi mu buntu cafe narinzi yuko ugire unyamata rega hari umuntu aba ari inyuma bashaka nyene yumva icyo ufata ugasanga aca kirongika rega bari inyuma ya kamera hage nibo babosi bacu ariko nawe nani abantu bampa karibu cyane umpa karibu hari umuntu wiba yifuza bahe motivation nawe ungurira ayo mata hari umuntu wiba yifuza kumenya santi kinyobwa afata ikinyobwa afata santa anywa amazi anywa amata anywa amaju amaju y'ubwoko bwose tangawizi niyo nanka kubera iki ariko tangawizi ngo irakomezana cyane cyane irahucura igashusha abantu ugashuha cyane tusanze shushe urashushe okay ubuzima bwo muri Isaac TV bumeze gute kazi karagenda neza ubuzima bwo muri Isaac TV bumeze neza kuko nakubwiye wasigiye tesha Akim Junior ya Juma Jux Isaac Classic Mama Falani bose bameze neza bameze fresh ubibona none na ndabibona ngo amutagase kandi nyirumviza nabyo twokwiye bavuga ko agasheneti wakambaye mvuye muri Isaac TV babatwenga nawe icyo kirato utaraja muri Isaac TV ntacyo wari ufise ni gishasha kandi sinari bwagira ikirato gishimye kandi haheze umwaka iminsi myinshi none rero ziko uhuye mwibarabara n'akantu akagura uko biri kose bakunzi ba Star TV 257 nabazaniye umutumire bwira twege byinshi bitandukanye na cyane cyane kugaza sanzwe nkora nagakora bisa n'ibisa kuko twese turi ko dukorera muri kategori imwe babuce ikintu cyabaye intambanye kuva mviriye muri Isaac TV kuri wewe ubu ubona kigoranye kuri wewe mu kazi ka misi yose n'igije kigoranye ubona kigoranye
wifuza gushika ko ariko utarashika kuva aho ngire muri Isaac TV kigoranye ku buzima bw'iwawe cyangwa kuri ku buzima bw'iwawe ubuzima bw'iwawe urafise urashobora kuvuga ati jewe ndiko ndaviza ikino kintu ariko sindagishikira ikintu wowe wariyumviriye kuviza ko kuva nkiba muri Isaac TV kikigoranye mutaragishika ko nigi bon sinibaza umwanya gusa ni utaragera sino nturabibona Starboy nawe hari ntiwavyibwira kenshi sinakubwira ati nk'ubu Starboy wese nawe ndakubwira ati nk'ubu niwo kwigira ukakora iby'iwawe tibona utabishobora ukavuga ngo wapi tubwire ko ari wanyirukanye muri Isaac TV nabikubwira ukavuga ngo wapi ngo sishobora numva iyo umwanya utaragera sinovuga ko ari intambamye ni umwanya ni genre ni ikintu ciza iyo utaragera ariko harageze yaho niyo nari kukubwira ati guma Starboy ndagusabye utari kugira iki kwemera kandi na cyane bavuga ati kujya ibimuga hari ibimuga bivuga bikomeye ariko bimaze kuba ibimuga bikamenya gutambuka hari ibimuga bivuga bikomeye ariko bimaze kuba ibimuga bikamenya gutambuka ariko batarabi ibimuga ugasanga navyo bari bazi gutambuka yego nivyo ni ngani nkoreshe bwase nawe icushaje kuvuga shatse kuvuga ati nk'ubu jemeze uko washobora kumbwira ngo ine ikimuga kanaka bikananira ariko maze kubica imuga bavuga ngo ubuvunitse ariga gucumbagira of course nabicanja kimwe ku kindi kigenda fresh ni sawa ni safi mugabo kubera ko urabona ko wakora exclusive interviews ubu nyirumva turavanga hari usanga amantu byari menshi ndashaka amanyuze ari menshi ugasanga kimwe ku kindi si kenshi ariko ntitugiheba kamera ndashaka umbwira izina ry'umuririmbyi wigeze kurondera ukiza muri Isaac TV utarubaka izina umurondera mukora ikiganiro muri ico gihe aravyanka ariko ubu ngo bari kora kurondera nimba atari ibanga bishobora kumutubwira andondera kuko tuzi ko ivyo bishika ugitangura akakwa ibiganiro me après maze gukora byinshi bitandukanye kandi vyiza sinibaza ko andondera barandondera ariko ikintu cyari kibabaje nuko waza wumva ngurinde ngo marinki ngo izake ngo timuzakora wenyene ngo izake ngo Starboy ariko ubu urumva nubwo atakuramutsa canke ngo akurondere arakumenya tu okay bakunda kuvuga ati mu buzima habaho kuduga no kumanuka uwo kubaza ati dusigurira uwo mugani wosigura gute kuduga no kumanuka kuvuga ngo la vie change ribaza ushobora kubyuka ejo ukenye mugatunga canke utunze tuvuge rero kuduga ko ari kutunga kumanuka ko ari gukena oya ushobora no kumanuka ugasanga uratunze okay imigani mimwe yagira soba iracanga baje mu bari bazi ubwenge kandi bari kutarazana umugani je nazanye umugani wanje mvuga ati fasha warafashije kubera twese tubaye kubera twafashije si umugani ni jambo kandi gigisha abantu benshi ariko si umugani tumenya imigani manze kubwira tugira umugani wawe nta nibuka kumva ko nyene bifise okay sajeri amwira ameze neza aratesa kandi ribaza rikariza ibintu bishasha cyane cyane ko ariko kugaragaza sanamu yiwe imeze neza atagasa ameze neza mwenga sijumenga yari muri shooting rega simene na programme yiwe aragukwepa oya ntankwepa kubera ko oya kubera ko urabona je mva muhira kare nkagenda ku ishure no ku kazi ariko nawe ni n'umunyeshuri twibukana ko azi umwaka urumva wewe acagaruka muhira sahindwi ibindi acajamwe navyo nzi ariko je nkikiri hariya nkakabwije hari vyakuvuzwe ko muri 2021 kandi iyo umuntu avuzwe hari ibintu avugwa ko akavuga ati ibi bintu byarabaye hiki ikintu cyakuvuzwe ko ibintu byabaye cyangwa byabaye ntubimbaze ibintu byabaye cyangwa byakuvuzwe ko muri 2021 aho hose je ntavyo nzi shaka bari zo mbwira c'est ton choix ya ikintu wowe wibaza cyabaye hiki cyakuvuzwe ko cyangwa cyabaye ndabaza ajye uvuzwe uramenya ko wavuzwe wowe tuvuge ibyabaye basi ajye uvuzwe uramenya ko wavuzwe tuvuge ibyabaye hiti ibyambere ni ngomanta urabivuga hama cembanda ibyambere ni kuva muri Isaac baravuze ngo twese turavuye urumva ngo na Santa na Delicia icya kabiri ni ibintu bya Diwani
nta commentaire nyene mugani wawe tubigeza ni ibintu bya D1 reka tuvyihoze azogumara umunyuka ntaje kuko na papa yaravuze ko ari umunyuka papa kandi wewe mutamuwe turakundanya attention iki mutamuwe ndamukunda je papa sidosa kukwemera byanyita petit frère nani nkacina mwita papa papa sidosa kumukora n'ikiganiro kiba kiryoshye mutamuwe ikiganiro cyacu kiba kiryoshye je nawe arafite amahari vraiment ariko mutamwanya arabakunda kuko nta munsi nzanumva bavuga fo abavuga ukuri kuko muri kandi amato simirango hatugusanze ngo ni ku rusenge hariyo babirasi kugasenga ngo bire ngo bishika ngaseka igara abantu bakaba accident yo bari accident yambyi dukora ikiganiro mpejeje gusenga mbwa nanje birashika kwera ndasenga birashika nkasenga n'igihe bishika sinsenge none nibeshe rigashaka Imana ikimana ariko umutima wo gusenga minsi yose ndashaka Imana umpereza ya imyiza gusenga byo kurera ibintu byinshi gusenga basi ndakubaze Starboy woba wemera ko urumva nyimba inzu yubatse kujya kuyibona uremera ko yabanje kubakwa mu bintu bitagaragara kugira ize ahagaragara genre kugira ize ijyanzu bayubake uremera ko hari umu engineer yayumviriye yaraje aragira étude d'isole donc arabona inzu ihagaze imeze kujya nyene imeze arayibona itarubakwa disha yabo kuvuga ngo rero gusenga ntabwo uri kugira ibintu kenshi tubayeho ni ibintu tubiboneka bigaragara rero gusenga ni si ibintu tuba turiko tugira ngo bigaragara ngo cyane ni ukuvuga rero usenga hari ibintu wubaka urumva bikazoba mu bigaragara cyangwa n'ibindi usambura kumbura ingufu zawe zitari kubishobora okay uwo bita Santa Latarita uwo bise igeta ariko atari izina ryiwe na papa yagira nkuti kofe abantu barashaka kumenya abakunzi ba Star TV barashaka kumenya mega Santa n'umuntu ki uwo bayifuza kumenya basi kuko biragoye yuko umuntu akumenya a 100% ariko peut-être ashobora kumenya 60% peut-être 60 65 Santa n'umuntu ki avuka mu bana bangaye bayifuza kumenya ya of course ko ari abantu bavuga ati turashaka kumenya Santa mbega inkomoko y'irinde mbega ngira bakumenye of course for sure Santa arashavura arabona ndashavura ibyo byo asi ndashavura ariko kandi n'ijambo ry'Imana ntituruza gushavura ritubwira ngo izuba ntirikarenge ndashavura donc ushavuye cyanditse ku bantu tutasoma bibiri ntaho sinzi umurongo mugabo ndabizi ko bihari okay ushobora kutubwira rero asingantuza batubwira ati Santa n'umwana kunuko avuka mu bana kamana ba sister kompe akantu nyene kaga profile kawe naho kadoshikana 60% ariko umuntu ariko aradukurikirana yumva ati Santa n'umuntu baba bifuza kubamenya deje bamaze kuba uri populaire abantu benshi barakuzi ariko ntibakuzi ko bibi bakuzi mu kazi Starboy burya ngaha mu Burundi umuntu araza kukubwira kumva barira uza kubashoke canke yiyumvise biragoye kuvuga ngo umuntu ari populaire uri populaire ku bantu kuvyiza si populaire abantu bose umuntu aba ari populaire n'umuntu kandi ya boro ya D1 warabaye populaire abantu baramenye cyane bamenye ibyatsi babonye bijya nyene bamenye iby'iwacu uwo musore agaza kunda bamuhira ngo kuba populaire biragoye Starboy kubera ko mu Burundi nta internet bakoresha tuvuge rero kuzwi n'abantu bo hanze oya sindi populaire bijambo rimwe umuntu ari populaire mu Burundi nteka niba nyene icubahiro urumva ni ba Francine urumva bariya n'umuzungu arakomanta ariko uzi ikintu kimwe wewe nk'umumenyesha makuru urafise plaisir mwaye zo gukora bakakubona misi yose ikiganiro misi yose turejura every day ariko bo bashobora gukora ikintu in action mu kwezi kumwe des actions mu kwezi kumwe donc reka ubwivyo ushatse kuvuga erega cyo tubona nkenera kuri YouTube okay YouTube ni kamwe mu mantu agize réseaux sociaux okay ntunjaniranye rero ikibazo canje aracyakibandanya kuko ari muri commentaire nabonye umuntu yandika ati Santa n'umuntu ki wabibonye he nabibonye ari muri commentaire hari umukobwa nawe yanditse na Hussein manager
yabajije hariya hariho n'abandi babajije naiza jari yanditse reka kubeshera hajya mwira muvuga muri bangahe basi base he tumuzurambaza ibyo nyine okay mwira hajya muvuga muri bangahe mwira tuvukana turi 8 ngira kangahe kabiri canke uwa mbere diplome ya humanité waironye naironse kuri sema intergo mande ndabona interna imande ya hafi yaho nizi nari tumusuhuza nanuzenye economy wahajya Moscow mutipe nemera cyane ariko sinzi kwaza kutubona yari gentil yakiriye economy ariko uramunze kubona uri kubera yabaye interne mvuga umuba gentil abana byogenda gute birasaba nyene gukara bakura amanota uba jya kuryama byatwara tumwiba yashobora gushira ibifungurwa muri hari ahantu abankadere barara dushonje kwaca twugora katatuja kubi ibintu se none ugarufunguze mwaba mwarukuye mwumvise mwe cyaba turi muri interna none ugarufunguze nawe naravyumve none nabashonje none abashije kubiteka kwaca tugenda tukabitora tukabifungura bihiye cyangwa bihiye nizara bidukubise none barashusha mwararaza muri interna wera umva barashobora mu gatondo kwazana ibifungurwa ugasanga bagiye babifuka kubera twebye yari umuhankadere bwa mbere ku ishuri yiga muri asiatique rero yarafise ukuntu yazindukira ku ishuri agasiga ibifungurwa bari musigiye ntabifungure tukaduca hejuru ukaca dukoroka tukabirya tukasubira muri dota asha ngana kubona pe uzomusaba imbabazi baje oya turakunda agaca taha rero inzara mwishe oya ega baje bamuha ibindi vya saa sita okay uko biri kose hari ubuzima wakiye muri interna utifuza ko umwana wawe acamwe mbega n'ubwawe batari banga acamwe ahubwo nta mwana wanje ntashaka ko acamwe ushaka bose bazo muri interna bacemwe igihe gikurye twe twavyita ibireveri reba byaratuvyura nyene kwa rero gusa je umukobwa twarara yarafise ikibazo amfite jewe nari umuntu uko ego birahari none mpebe ikirongo kubera ibihere ico bikora naco fata nkacikurako ntacica hama nkabandanya ariko bamwe baba bumvise kamwe gusa asha barabyuka nibararikaga je rero nka akandeka hewe gushikaho nabimenyereye ntavyumva sinzira akabyuka sha akikura kivyiwe akabikura ku mashuka akabinkurako numva yaragirisha kuko niwe wabyuka akabyumva je sindabyumva we byarakujyana ntiwavyumva ntarageze igihe ndi hama ikindi igihere nyene yumve koma ukuntu gitesta ikindi naco ashaka amahera abura isukari abura stiro yidebruye amenye gutira amenye ko ariko akarisha do poche zozuka mweza amenye ko undi umunyeshuri abuze isabune basangira amusaba je aje do poche nakunda gusaba mvuga ati bana ndagwaye bakaca bankuta ikifungo okay uko biri kose tuva mu bwiza dusaba mugwaye nakunda kugwana navuga ati je imbe irankarira no guma ngwara malaria bari barira deri imbeho yo none imbe ibaye nyinshi babana bari baramwifatiye reka aho nacenga mvuga ati bana badusabye kiniki uko biri kose umuntu yifuza kuba mu bwiza aja mu bwiza ariko niba uri mu bibi reka ndabifuze kuva mu bibi uja mu byiza ariko ushatse kuhandanya ibibi ntaco bitwaye nashaka ibibi ahubwo umusengere ndamusengera deja avyanse ariko mushatse kuguma mu bibi deja nta ushaka ikibi wumva ukirimwo yo kifuza kuguma okay uko biri kose apari akazi ukora hari gihe bishika ukibaza ati mbega nava muri Isaac TV canke ninagarika kano kazi zocenja mu biki ni ivyahebeye mbona yuko nojamo nyene nkavuga ati ibintu byinjiramo profondement ntabikora kandi neza ntuje meze neza avec de l'expérience jewe ibintu bizotuma ntuza sinzi ukuntu bivuga mugabo umenye bisaboye nimba ari ibintu byo kwiyungunganya ni byinshi kandi ndabikora wowe uzi ko nko ku munsi wowe ibiganiro ukoze nimba ku munsi nkoze ikiganiro kimwe waza ko hari amasaha 5 abaye menshi 5 nkora urabizi nta mwanya munini na desire ushaka gukora ibiganiro 5 urumva rero ni umwanya ujya mu mutoye kandi uheze nsigura ko ntajya mu bindi je ndari master boy nk'ivyo warubize wewe uriho rime haye uruja kuri maye mu kibenga hari imirimo ihari yego ntabana we nuko hari kutanganika ugiye amaja kutanganya wowe urarima
Okay, ikibazo cyanje cya nyuma. Urumva ibyo bura ibyo dukora nibyo. Umva bisigura yuko tari ibyo buri kurarima. Sinoreka kudandaza basi niko nkwereka ko ni ibintu byinshi sinoreka kudandaza sinoreka gupima ifu urabyumva nkawe nyine uje nkaguha ideni kuri YouTube ntibaragira nkaguha ideni ko nzobira nisanze. Okay, amata asumira cyo ni kibazo cya nyuma uca wishura amace dusozera amata asumira oya ni kimwe amata asumira kimwe gishobora kuba ari musanta latarita batazira izina atari ryo ubucakora mariage ubucakora mariage wana naravyumvise tu nyene kubera ko santa ngiri muri Isaac TV ngiri muri Isaac TV yari namaze mvuga ngiri muri Isaac TV sinari bwabone couple ariko maze kuvayo narayibonye nyene ndabikurikirana turavugana nta sati zanje ubona nazibona urabona save the date narabaje muhira oya nyone mutama wanyu tuyaga ntubizi none muyaga arambwira ati mukobwa wanje mutama we yarambwiye ati akanoti bariko barakaza mwitsina guys ega kumubeshe urabona save the date oya save the date mviriza urabona baba natereye ibicanye turano wambaye impuze mbega habahita gute rindira urukumu sumba zose aha kweri kwambara impeta ngaho nsumba zose oya kubera kwambara impeta ngaho hari umuntu yo babizi yambaye impeta ngaho aha si kibazo cyaho na yambaye ahubwo ni kibazo ko nayiyambitse cyangwa bayinyambitse iyi nije nayiyambitse uraye ko atari umuntu ayibara reka ndayikoresha ngaha na nasije urakura kuranya none sawa urafakara ukarongogwa ivyo ni ivy'iwawe nije nayiyambitse kandi ntoki ni iziwanje shaka ndashira hano kuko karoka wovuga ati je ndarongora nkarongogwa nkafata uko biri kose twari kumwe na mu ex colleague ariko n'ubu n'umukolege wanje kubera ko paske dukora akazi kamwe dukora akazi ko kurondera ubuzima dukora akazi ko kurondera nawe nubwo uvuzuko reka ndagushimire rero amajambo abica nka 3 cyangwa message zitatu zigenda zitumbira kwa bakozi ba Star TV 257 avuye kuri Santa La Tarita ya cyane ibuka Isaac avuga La Talenta La Talenta ibintu no bwira abakunzi ba Isaac TV ni rega ni bamwe abakunzi ba Star TV abakunzi ba Isaac TV guys muri abantu nimba ari umuntu nubaha n'umuntu ashaka kumbwira ati rumva ngo mpora ndabiganira byawe Kazona ari ushaka kwitira skin shota gacakurikira invoice yo anyavuga ati bana nubwo tobikubwira mukakubwira ati ndakuzi uheruka ikiganiro no kuvuga nabantu vraiment sinzi gusa uriko urabivugira nko cumenga bashaje sindi mu hypocrite n'ukuri ntanagato ariko ndabashimiye cyane gose kuko hari aho mudukura hari naho mudushikana hama wowe ukiza reka inzigo ya subscribe hama ikiganiro kiryoheye sharinga n'abandi no kuryohera muri rwa rukundo nyene rwo gusupporting wowe ufata umwanya wa minota 30 ugakora ikiganiro kitaryoshe ni kibazo tuba dushaka kiryohe nyene akabazo kanyuma ngira ndakubaze nako umwigeme nkawe ari muri industry ya 2 Hosy irakoze ariko kwibaruka umwana wa kabiri ndetse umwana wa kabiri akaba ari wo n'abantu bwo ikora abapapa babiri ku bana babiri nyene biriko biratera uruhagarara rudasanzwe ndetse uruhagarara ahubwo bakaba n'amakomantere simeza hari abamusupportinga bakavuga ati congratulation hariho n'abandi bavuga ati unaje ngo nzongo ndumva mu murima rusange yari abantu bakoresha imvugo bivanye na post kuri Star TV 257 bamwe bati ngo umurima rusange ngo naje ngo nzuza kurondera wiwanje byo bivuga ko iki nk'umwigeme nkawe mbega wowe nivyagushikira nawe uzovyitoramo gute ariko sindabikwifuri nizashikira none nuvyitwamo gute ntara umwana wanje ariko kuba ariko baramukritika nabo rega ndakubwire none wowe kuri ikintu ndakubaza Yesu ntiyakize ntiyazura ntiyagira iki bamubwira ati wewe uri kutera umudurumbanyo wovuga ati wewe ariko bavuga turondoke nk'umucanga wo kwitanganika mind your business tanga ururondo turondoke nk'umucanga wo kwitanganika we nawe kutarondoka musheri wanje ntaranyemera turondoke umunsi yabishatse kukwezi moya ubuzo byawe kukwezi ngende urazi gukurikiza rero umwana afise ukwezi ucumenga na mahasi je nibikunda uko bikose nibaze ko uzovyaki konya hewe urumva ni nk'umuntu atera commentaire ru urazi ijya ngo vushiramo mu kugira uruntu utuka yaba warushiremo mu gukora ibyo wawe woteye imbere uko biri kose reka ndakwifuriza iterambere na cyane cyane kazi uramugaburira
abo bana ni umugaburira n'uwo mwana nyimba biteye isoni ni uzikoreye tubabwire rero ko nyene abagize commentaire umwana yaba umwana no wawe si yakoze si wo mugaburira munzu kwaja kwishure nyimba ari n'isoni si uzikoreye so kwanza nta naho muhurira none wumva urumva bamwe baragize commentaire kandi nazigera gusega ngompa ngo ngaburira umwana oya gusa kwisi tumenye yuko nta muntu adasaba peut-être ushobora kudasaba amahera ariko ugasaba ubufasha oya avuze kurya tumenga ni ikintu hari ikintu si menga barafitana beef ngo ni murima rusange ngo nabo bazoca kurima abo sasa rero bavuga uko niba abandi usa ntabyo mvutse ariko mugabo tuzotera imbere none igituma hanze ibindi bihugu biteye imbere buri muntu wese araba kuruware yiwe je nyimba nakoze amakosa sisiyo ndiko ndaja ndamenya ukunda bikosora we nawe urimenya bamwe bati ngo neri nati mvuze yavuze ngo niki neri nati ivyo yavuze neri nati n'amasati yiwe ndabasha Okay, Imana iguhezagire. Reka tubifurize umunsi mwiza, igitondo cyiza, umugoroba mwiza abakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi ba Isaac TV aho bari hose. Wakoze kuza kuma uno mwanya wawe na cyane cyane kuvuye gusenga. Kino kiganiro nibaze ko kizorabwa na benshi cyane. Reka tubyizere uratuye. Je ndavyize ndizera cyane kubera ko ya reka ndagushimire nanje ndababwira ko ndabakunda cyane. Yego. Okay, Imana iguhezagire. Okay, abakunzi ba Star TV 257. Imana ihezagire Star TV. Ya na cyane cyane zituronke kamera. Aho muri hose Imana ibahezagire ndabakunda cyane ndababwira ati aho muri hose ibikorwa byanyu bigende neza muronke imigisha iva ku Mana itava kuri Satani abatarakizwa mubandanye gukizwa abakijijwe naho mubandanye gukura mu kinogo bariya anyi bari mu kinogo ya kawaida ukijijwe Imana ibiguhaye akazi ko gufata bariya badakijijwe kubwira nabo baza naho ya mugabo nakwezwa niba kandi ndakwifuriza isabukuru nziza twari bwabonane yavutse Rosese yego none je nanjye ndakwifuriza kuri wanje Happy birthday to you. Happy birthday. Imigisha myinshi ku Mana. Kandi mu journalist dufise umwige makiri muto. Ngo ni wewe amatosumito. Afise imyaka miki. Afise imyaka miki? Yeah, of course. Namaze kubitohoza kandi pas de commentaire. Ndabizi twagiye. Thank you. Yoshika nabyo nzi.